kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuva mu mwaka wa 2015 ibitigiri mu mabohero vyariyongereye ku rugero runini cyane, aho amabohero amwamwe yikuvye inshuro zine zose, abantu bagafungwa mu buryo buteye isoni, bamwe bakaryama hanze, mbere hakaba n'abarara bahagaze ku kubura no hasi bokika umusaya. Ivyo ahanini bikaba vyaturutse ko bamwe bafungwa batagira ico bagirizwa ngo bashobore kurengutswa imbere y'ubutungane batsinda imanza batahe, abandi nabo naho boburana bagatsinda bakaguma bafunzwe, n'abandi rero ibihano baciriwe bihera ariko bakagumizwa mu munyororo. Abari nagateka kazina muntu bakaba badasiba gusemerera ko ibyo byose biva ku kutubahiriza amategeko y'igihugu, ubutegetsi ari bwo bufunga uwo bushatse bugafungura uwo bushatse, abacamanza ntibabe bagifise ijambo muri iyo mikino y'ubutegetsi. Mukanya nido rya kino kiganiro mugiye gushikirizwa na Jewe Bereye Bazikamwe, ndabahaye ikaze. Ubwinshi bw'abanyororo buracari ikibazo mu mabohero yo mu Burundi, naho hariho abasohotse mu kwezi kwa gatandatu, amabohero aracabandanya kubamwo abanyororo benshi barengeye ibitigiri asanzwe yakira. Ivyo kenshi vyunyugwa no kugumiza mu munyororo abafungwa bahejeje umunyororo bakatiwe canke bejejwe n'amasentare. Tubibaze mugenzi wacu Pierre Gahungu. Ubwinshi bw'abafungwa buracari intamba minini ku Burundi, ngo hari abatezurirwa mu banyororo nk'uko vyabaye mu kwezi kwa gatandatu. Amabohero abandanya afise ibitigiri vy'umurengera nk'uko vyerekanwa n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu. Amabohero mu gihugu yarangwamwo abanyororo 12,980 mu kwezi kwa gatanu, mu gihe yari kwakira abanyororo 4,294. No kuvuga ko amabohero yuzuye ku bice 302 kwijana. Mu kwezi kwa gatandatu ibitigiri vy'abanyororo mu mabohero vyabaye 12,216. No kuvuga ko hagabanutse ko ibice 6 kwijana. Ariko naho harekuwe abanyororo ntaco vyahinduye ku bwinshi bwabo mu mabohero. Amabohero aracuzuye gushika ku bice 284 kwijana. Amwe mu mabohero arimwo ibitigiri vy'umurengera. Aha twovuga nk'ibohero rya Muramvya, aho mu kwezi kwa gatandatu ryarimwo ibice 827 kwijana. Ibohero rya Mpimba naryo riri mu yarimwo abanyororo benshi, aho harugwa abarenga 4,100, kandi ryari ryateguwe kwakira abanyororo 800. Amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu asigura ko ubwo bwinshi butegwa hanini n'abafungwa baba bataracirwa imanza. Mu kwezi kwa gatandatu abafungwa 5,755 bari bagipfunzwe barindiriye guciribwa imanza, no kuvuga hafi igice c'abafungwa bari mu mabohero mu gihugu cose. Ayo mashirahamwe aranegura ingene ico gisata c'ubutungane gikora, na cane cane mu gushira mu ngiro ingingo zifatwa. Amenyesha ko kenshi abantu baguma bafunzwe kandi barejejwe n'amasentare, abandi bakaguma mu munyororo kandi barahejeje igifungo cabo, ibice bituma habaho ubwinshi bw'abanyororo. Pierre Gahungu arakoze. Ivyo bitigiri ngo vyunyugwa nuko ata politike ibereye y'ubutungane ihari yo gutorera inyishu iyo ngorane ku mabohero yo mu Burundi yuzuye abafungwa barenze urugero. Ivyo bishikirizwa na Jean Claude Ntiburumusi, umushingwamanza, aho mbere yemeza ko iyo ari yo mvo nyamukuru usanga abanyororo benshi bari mu buzima bubi, abandi baryama hasi. Dukurikire umushingwamanza Jean Claude Ntiburumusi ajejwe igisata c'amategeko mw'ishirahamwe Akate Burundi. Amabohero yo mu Burundi nivyo afise abanyororo bari ku rugero rurengeye cyane ubushobozi bwo kwakira abanyororo abayubatse bari bafatiye. Ivyo rero tubona ko bifise aho bituruka henshi, cyane cyane ko aya mabohero n'amabohero ya kera cyane bayubaka bafatiye ko babona abanyagihugu bangana mu gihugu. None ubu ivyo vyarahindutse cyane, kuko nk'ubu amabohero baba bafatiye kwakira nk'abanyororo 100, uno munsi usanga harimwo nk'abanyororo
800, hariho nk'ibohero rya Mpimba ryari ryakozwe ryakira abantu 800, uno munsi urisangamwo abashika 5,000, 4,000. Murumva yuko aba ari umurengera cane. Ni ukuvuga ko ahantu bacubaka bari bageneye ko hakira umunyororo umwe, uno munsi ushobora kuhasanga hakira abanyororo 6, 8, eka mbere na 10. Murumva rero ko muri ico gihe ubuzima mu mabohero buca bumera nabi gose, aho usanga abantu batagishobora kuronka aho baryama, bakaza kuryama mu makoridoro, mbere bamwe bakaja kuryama ahahoze hari amatoilette, no kumva yuko n'amagara yabo aba amerewe nabi. Rero ico twovuga nuko nta politike y'ubushikiranganji bw'ubutungane aba mu myaka yahera n'uyu myaka nyene turimwo ihari yo kuvuga ko boraba ukuntu amabohero boyashira ku rugero ubona yuko byohura n'ibitigiri baba biteze abanyororo bashobora kwakira. Rero bigaca bigumuko ntihagire na kimwe gikorwa. Ni ukuvuga rero ko bataguye amabohero canke ngo bashireho politike yindi igabanya abanyororo mu gushiraho ibindi bihano atari gupfungwa gusa, nk'ibikorwa vy'inyungu rusangi, navyo nyene vyotuma ayo mabohero agabanuka, abapfungwa bakaba bake. Ikindi nuko mu bushikiranganji bw'ubutungane bama bavuga yuko bariko cane cane umushikiriza amanza mukuru wa Republika avuga yuko bagira barabe ukuntu abantu batobandanya baja barapfunga abantu, ahubwo benshi boburana bidegemvya, mugabo ugasanga ibivugwa ntibihuye n'ukuri, kuko n'ubu babandanya bapfunga abantu ku bwinshi, bakabapfunga badakurikije amategeko, bagashira imbere gupfunga ahuko bareka umuntu ngo yidegemvye. Ico ni kimwe. Hakaba n'ikindi yuko eka mbere n'ababa bapfunzwe bakezwa n'ubutungane, hari n'abaheza n'iminyororo yabo nabo nyene bakaguma bapfunzwe. Ivyo vyose nibiduza ubwo ibitigiri vyo mu mabohero. Niyo rero bagize ngo barafunguye kugira bagabanye abantu mu mabohero, hari ingingo nyinshi zihari zatuma bagabanya abanyororo, barekura 100, ariko mu kwezi gukurikira ugasanga bafunze nk'400. Murumva yuko atagihava ngo kivemwo. Kubwo mushingwamanza Jean Claude Ntiburumusi, amategeko y'u Burundi yo kubahirizwa nk'uko asanzwe ari kugira ibitigiri vy'abanyororo bigabanuke mu mabohero. Vyongeye abacamanza boreka kuza barafungira abantu ubusa hahonyanzwe amategeko. N'ubu dutega amatwi umushingwamanza Jean Claude Ntiburumusi. Twebwe rero ico twosaba nuko bwa mbere hoba kubahiriza amategeko y'u Burundi yaratomoye kugira ngo ibitigiri vy'amabohero bigabanuke, hanyuma bashiraho politike igaragara neza yuko atamushikiriza amanza yoja arapfunga uko abibonye, canke kubera tundi tunyungu twiyo abonamwo, bagashira imbere yuko bumviriza abantu bidegemvya, hagaja gupfungwa uwo bigaragaye yuko yatsinzwe urubanza. Kuko censhi na kenshi bene abo bantu bapfunzwe si ukuvuga ko bateye ingorane mu kibano, hariho abashobora kuburana bidegemvya kandi ntibatera ingorane mu kibano. Ikindi tusaba nuko bene abo bantu bapfunzwe hoho hahonyanzwe amategeko na kamaramaza bategerezwa kubisubiramwo vyihuta, kuko leta ihari kugira ngo yubahirize amategeko nayo dufatiye kwibwirizwa shingiro, itegeko rijejwe rigenga ivy'amatohoza n'iburanisha ry'imanza z'ivyaha, nayo nyene boyakurikiza, boshobora kugabanya abanyororo, eka mbere bagakuraho n'ako karengane ko kubandanya bapfunza abantu ata amategeko akurikijwe ku abantu baba barahejeje iminyororo, abantu baba barejejwe n'ubutungane. Ivyo rero vyokorwa mu maguru masha, mbere no kugira bagabanye ivyo bitigiri, mbuga kugira bubahirize amategeko. Biramaramaje kubona umukuru w'igihugu wenyene ari we yivugira yuko abantu yavuze yuko ngo baba bagwanya igihugu canke bafashiwe mu myerekano, ko abo bantu batazopfa bavuye mu mabohero. Na kamaramaza, kuko ubutungane bwateza kwigenga, kandi mu gihe bwafashe ingingo yateza kubahirizwa. Rero iyo haje umuntu akavuga ati ku gihagararo ciwe ko kiri kose aba ariko arahonyanga amategeko kandi yateza kubahiriza, kuko abatwara amabohero nabo boraba bakisubirako, kuko ntiboguma bapfunza abantu taco bagirizwa, abantu atamutaye bafise ubapfunze. Nabo nyene amakosa azobagarukako, nabo berekane ico bariko barakora.
barakora ico canke ico bakoze kugira ngo ico caha kigaragare kibone kigeze no munsi barashobora kubona ko bakomeye kubera bari mu butegetsi ariko ejo nta umenya ibintu bigenda kumbure nibo bazoba bariko barakurikiranwa kubera ko barenze ayo mategeko y'igihugu. Akaba yari umushingwamanza Jean Claude Ntiburumusi ajejwe igisata c'amategeko mw'ishirahamwe akati. Ivyo kandi tukabisanga mu vyegeranyo vy'amashirahamwe akurikiranira hafi agateka k'abanyororo mu Burundi, aho ivyo vyegeranyo vyose bikebura leta y'u Burundi kwikubita agashi mu kureka igisata c'ubutungane kikigenga gutyo amategeko ashobore gukurikizwa. Mwakoze mwese abariko barakurikirana kino kiganiro. Reverend Bazikamwe nariko ndakibashikiriza, ndabikebanuye naho ubutaha. Cari kiganiro kw'isoko.